Kuvyukuri mu Burundi kuvyara n'umugisha kandi niko tubimenyereye mu migenzo y'ikirundi. Mbega uramaze gufata umwanya ukiyumvira aba artiste biwanje nse aba star biwacu i Burundi abana bamaze kwibaruka. Abandi bakibaza bati mbega kumenya abana baba artiste bacu baba star bacu i Burundi hari ico bimaze. Of course biragoye cyane kumenya ubuzima bw'aba artiste cyangwa se aba star barabukunda kubunyegeza ariko rimwe na rimwe biraja hanze kubera yuko baba bari muri situation iboneka kandi iri wazi. No munsi ngiye kuzanira abana ba Big Fizzo. Ati kubera ngiye kubakuzanira of course ibibazo byarabaye byinshi cyane bari kubarambaza ko noza ndabazanira list y'aba artiste batandukanye n'ubuzima bwabo wanashima buri private cyane kugira benshi bazi baramenya ibitandukanye ku artiste babo ntacyo bitwaye naho mu Burundi omega showbiz batarayitahura cyane no kumenya gushira hanze ibyabo na cyane mukaba muzi yuko mu bihugu bikomakomeye ku isi byatembere mu vy'umuziki benshi barashira hanze ivyabo ekaba kanashira n'ama statistiki y'ubutunzi bwabo kuma réseaux sociaux ntacyo bitwaye kuko ni byiza umu artiste yubatse inzu abafana biyo babimenye aguze umuduga abafana babimenye ivyo akora vyose babimenye ati bifasha kuguma babona yuko umu artiste wabo bashigikiye ariko aratera imbere kandi birabaye intege yo kubananya kumushigikira birenze uko avyibaza benshi rero ko siko babibona benshi bibaza yuko gushira hanze private life yabo ubuzima bwabo bwinyegeje ari kintu kigayitse cyane cyangwa se kidakunda kitanakunda bamwe mu artiste iyo unabazanye ko ukavuga ubuzima bwabo birakunda kuzana polemique bikanabateranya n'abamenyesha makuru batandukanye ariko no munsi ntacyo bitwaye nashimye kubazanira abana ba Big Fizzo hari tariki 19 z'ukwezi kw'icumi umwaka nyene turimo Big Fizzo of course mwarabonye yarapostinze umwana wiwe w'umukobwa yitwa Nikita benshi barabiryoherewe cyane benshi baranakangutse ati Big Fizzo yafise inkumi inganuku yafise umwana mwiza nk'uyu by the way benshi baramukeza benshi baravuga ati Big Fizzo ukoze ikintu cy'ubugabo ukoze ikintu cyiza cyane tutari twiteze of course kubera iki byaryoheye abafana byabaryoheye kubera yuko yarabateye surprise ataramenyerewe kuyibashirako kandi rimwe na rimwe biranakenerwa ko mu artiste a surprising abafana biwe abana ba Big Fizzo hariho abo yemera akaba naho atemera ariko kandi hakaba nabo atana kimwe arabivuga umwana wa mbere umwana imfura yiwe ya mbere benshi bibaje yuko ari Nikita ariko umwana we wa mbere yitwa ni imfura y'umuhungu yitwa Trésor Mugani yavutse itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2000 Neo Big Fizzo yoronka umuhungu wa mbere uyo mubona ngaho ku mafoto umwana we wa kabiri ni Nikita yavutse itariki 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2003 yavukiye mu Rwanda of course ni yari n'uyu mwanya afise mama wiwe w'umunyarwandakazi kandi yiga mu Rwanda niyo mpamvu gushaka no mwanya akiri mu Rwanda umwana wa gatatu yitwa Wakbar Mugani uyu nawe nyene yavutse itariki 1 z'ukwezi uyu nawe yavutse itariki 1 umwaka wa 2007 umwana wa kane ni umwana Big Fizzo atemera ataranagira n'ico amuvuzeko uyu mwana yitwa Abu Yad Rabin Mugani papa we n'umuhanzi w'u Burundi bamwita nde arazwi mu Rwanda harazwi amazina ye ni Mugani Desire ariko uyu mwana ari mu gihugu cy'u Rwanda ndibaza murabona iyo video ngaho yarigeze kwivugira wenyene ku ma interview ko ari umwana wa Mugani Desire ariko Big Fizzo wenyene ubwiwe nta na kimwe aragira ico amuvuze ku uyu mwana umwana wa gatanu yitwa Tiara Keza umwana yavutse itariki 1 z'ukwezi kwa kabiri 2008 n'umukobwa ari mu gihugu cy'u Burundi of course yaramaze iminsi myinshi ari mu gihugu cy'u Rwanda uwundi mwana wa gatandatu n'undi mwana yadutse ku mbuga zitandukanye avuga yuko ari umwana wa Big Fizzo yitwa Toussaint avuka mu ntara y'Amakamba ariko uyu mwanya aba i Bujumbura mu Kamenge yavuze ko papa we ari Big Fizzo ariko Big Fizzo uyu mwana Toussaint yaragize cyamuvuze ko yavuze ati si umwana wiwe ashobora kuba atanamuzi wanashima umwana agira indwi n'umwana yitwa Zia Big Fizzo yarigeze no kumuririmba mu ndirimbo zitandukanye umwana yitwa Zia Mugani yavutse 2009 yavukiye mu Burundi ariko ubu akaba ari mu Bufaransa kuko mama w'uyu mwana ni umufaransa kazi umwana agira umunani wa Big Fizzo ari we muhererezi wiwe yitwa Victoria Eden Mugani yamuvyaranye n'umufasha wiwe Akimana Edith Stein bamuvyaye itariki 22 ukwezi kw'icumi iyo ni story rero mutari muzi kumbure benshi mutari muzi kujanye n'abana ba Big Fizzo aha niho ikiyago n'abategurira munsi kirangiriye wifuza kumenya abandi bana bundi mu star inde
ko bakunda kunyegeza abana babo bakunda kunyegeza na private life yabo ariko Big Farious kenshi yarakunda gushira abana ku mugaragaro abana biwe batandatu bose giretse uyu mwana Toussaint atarigera yavuze yuko atamuzi n'uyu wo mu Rwanda Abuyad Rabin mugani ari mu Rwanda atana kimwe aragira cyamuvuze ko ariko bose batandatu Big Farious arabemera hari undi musani ubushaka kumenya ivyiwe shira muri commentaire hama tubazanire indi video kurikira je nitwa Isa Classic stories zose nahanyene zigubina zigushira umwanya ku mwanya nta mpamvu rero kutasangiza abandi no video no gupartager ama link yacu cyane ashikire benshi cyane Isaac TV